bizi zana ryakoroshi hageze gushona tubashona iminwa bareke kutwinjirira Fabilove muze wa heshima hagarara muri kibadaci mu burengero ndazura habona Bifes na Eripo mu buraru bukogumya akazwira shona we ntabyo gufina mu buraru ndazura habona na ugucika wote mumuvuna filozofi reka kwigirisha gabanya amapica bwira bo babosi bazane ayo mafeza rekura ibyo bibada hagarara gisoda tubafate mpiri 90 koroka kimesha nanje nikina kimya mukombozi wewe udusumbye uburinzi rekura baraba tubabambe ku misaraba rekura baraba tubabambe ku misaraba udusumbye uburinzi uvuze ni nyine ure jama ure adusumbye uburinzi kwe nibaza rero yuko kuririmba ibintu bikomeye abandi babatsinda navuze ati rero turiko turiyumva turagarutse nyimba tugarutse rero umwe wese ahahagaze ahavuka canke aho ashobora kubava nagaruke abambe avuga ati ubu rero umudiho wacu ntavyo gusubira inyuma tuje guhangana nabo bose tugwanira ubwami tubate muri yomi ko mushaka kugira abakacani mumenye yuko turi ubucamu gashaka kugira abaticamu gashaka kudufata nk'abaca kandi natwe turabakaca kuri hip hop numuko canda rapanda pokatazo guca bipinze umvirizi zivina uzumva kuntu atari ukwishinga ibirabo hayizanje ni hip hop niyifitiye akamarosha kandababera karorero kuko ndabana mwarenze yaniro nje kubasubiza icubahiro ndabagarukane mu bigabiro jewe ndumuhape novuga ngo ari mu bandi bahaperi bari mu Burundi kandi bafise ico bashaka yuko hip hop y'u Burundi ishobora kugira hishitse nibaza ko jewe narashoye kubi bo baciye mu buryo jewe nca mu bubafu ca ndahindukira bose ndabatangira ndababwira ati stop why ibi turiko turabikora. Bonjour, bonsoir, c'est là votre zone d'où vous nous captez. Bienvenue sur Umutarambirwa TV, the best TV on Burundi. Atukuzanira bamwe mu artiste uzi kandi ukunda ariko kandi ukaba wifuza ko ushobora kubona ivyabo mu buryo bwiyaguye. Iyi ni Umutarambirwa TV kamakawa kamadawa ya TV imwe rudende ishobora kandi kuguhuza na bamwe uba bumva muri wewe ariko kandi ugasanga ntibiko birakorohera kubashikira. Turahari ku bwawe nita Jean Hakizimana Umutarambirwa va makada MC kijana mchanga mufu japosi mkamilifu sina Mungu dhaifu ningependa no mtakatifu na ikia kwa maarufu nikiwakosa tu ndiko kama vile mufu japo mimi mwaminifu neza na kuzaniye umuntu boneka ko kuva muri 2018 yariko arapamba na kugiti ciyo kugira ngo arabe ko impano yiwe y'umuziki washobora kugira ahigeze afise ibikorwa bigiye bitandukanye kuva ico gihe gushika ubu aho twovuga bimwe muri vyo aho twohera kuri hatufanani imwe mu ndirimbo ifise civuga kuri uno muririmbyi arabandanya kuri za mukenyezi no kuvuga ko aririmba indirimbo zo mu gihe gitandukanye ivy'agateka k'abakenyezi zo kwivuga uwo ari we nicashoboye eka mbere nizo guhamagarira abarundi gukunda igihugu no gukora amaboko mu mpuzu kugira ngo biteze imbere wibaza ko ari inde mbega yaciye mu biki ni zihe ndoto ziwe afise ku muziki w'u Burundi eka mbere no kuri we ubwiwe nyene byinshi kuri ivyo nivyo tugiye gucijya nino muri kino kiganiro ndi kumwe na the one and the only K Dan. Vipi sasa Mr. K Dan? Fresh sana. Uko fresh kabisa. Okay. Karibu sana on Umutarambirwa TV. Asante sana. K Dan na Madrid muziki. Okay. Nibaza ko K Dan na Dread bivuze confidence bivuze umbonye na Madrid uri kumbona mu mwishusho y'intare uburinzi bw'intare canke ukuba umuntu akuze canke ashobora guhagararira abandi Mr. Haguruka, Mr. Turi Ready n'izindi ndirimbo wagira kora deza tukakwitirira kuko ziba zakoze akazi katari gake muri industry Burundi uno munsi haheze igihe kitari kirekire cyane uduhereje indirimbo yitwa Turi Ready bisigura ngo turiteguye
Yes. turi magabo Yeah. inyuma y'indirimbo Wese haguruka wifashishije umuririmbyi Obelix nayo nyene iboneka ko nubwo utayikoreye video ari indirimbo yashoboye gukurikirana abantu batari bake ngiranije n'ingene ibikorwa byawe bisanzwe bikurikirana. Reka duhagarare hanini kuri izo zibiri kuko ubundi bwo navuze ko usanzwe uri umuririmbyi akora kandi wawitanguye kuva kera. Kubera iki haguruka? Okay, nibaza ko haguruka uno munsi umujene ataritahura ngo ahaguruka kuri amaboko mu mpuzu. Uwo mujene nibaza ko atari umurundi, nibaza ko na nyine icubahiro umukuru w'igihugu araduhamagarira gukora cyane kugira duteze imbere igihugu cyacu. Rero nibaza ko niko kwiyumvira nk'umuririmbyi afise icyo ashobora kumarira igihugu ciwe abicishije mu mpano yiwe. Ndashobora kuririmba indirimbo haguruka, ndabwira umusaza Obelix araza turabikorana neza, hama indirimbo irasohoka. Feedback zimeze gute? Nibaza feedback ukuntu zagenze, nibaza ko sizibi, nibaza ko ugiye kuraba kuri YouTube, nibaza ko nta comment iri negative ushobora kubonako. Ni ikintu cya mbere nishimira, keshi sinkunda kuronka bene izo comment canke ama message ashobora kumbwira ati musaza wa dekonye sana. Ico ni ikintu cya mbere nishimira. Hama ikindi n'ubu feedback ndacaziteze kubera ko baratubwira ngo gute ngo abaririmbyi ngo muguma muririmba ngo indirimbo ngo zibishe gucanke ngo zidafise ico zisigura canke zitosekaza imico n'akaranga. Nibaza ko umaze kubyumva uri umuririmbyi nashoboye kwerekana yuko dushobora gukora n'ibindi bishobora gufasha igihugu bakazikoresha mu ma event atandukanye. Nibaza ko rero ariko gukora haguruka kandi n'ubundi aciteze yuko feedback zishobora kuza kandi zikaba nziza. Inyuma yahaguruka uduhereje yitwa turi ready, imwe mu ndirimbo novuga nti jewe narashoboye gutanga mbo nyene wayitumbereje ngiranije n'ingene abandi bariko baratumbereza indirimbo zakwa kuba nka zijya muri iki gihe. Kubera iki kutayitwara muri this ikaba ahubwo nko guhamagarira abantu musanzwe musangiye umwuga kubambira no gufata imbibe? Ya nibaza ko mvuze hatufanani we utahura iki? Biri no muvyaye navuze muri intro yuko tugaruka kuko mu ndirimbo zawe hari aho ngenda mbona umenga hatufanani irashobora kuba ari gang. Ya nibaza ko ama label mesh cyangwa ama company mesh atangura mu majambo, muga nyuma y'amajambo haraba ibikorwa, muga bundi bwo brand y'ikintu, brand y'umuntu ibifise ikisigura kuri we. Nibaza ko jewe ndumuhaperi novuga ngo ari mu bandi bahaperi bari mu Burundi kandi bafise ico bashaka yuko hip hop y'u Burundi ishobora kugira hishitse. Nibaza ko jewe narashoye kubi bo baciye mu buryo, jewe nca mu bubafu ca ndahindukira bose ndabatangira ndababwira ati stop, wayi ibi turiko turabikora, wayi turiko turimara amazi imbere y'abantu badukurikirana, wayi dushobora kumva yuko umengo twebwe umuziki wacu uriko ntibariko bawutahura, bariko bumva ibintu umengo twese dushobora kuba umuntu wese yumva ngo jewe barandenganya uko barandenganya. Wayi no, nibaza ko sindabivuze ngo ntibatahura, ahubwo ntibaramenya ati eske umuziki wacu umariye iki kibano. Umaze kumenya umuziki wacu icumara ikibano, nibaza ko hip hop atari ngaha mu Burundi tubona nta gaciro karekare babiha. Nibaza ko hip hop numudiho mwiza cyane, nibaza ko n'umuririmbyi wa mbere atunze ku isi ni Muraperi. Nibaza ko aho ugombe kuvuga ko ari imbere sindashobora kubibwira mugani, nibaza ko yego ya simvuze mu Burundi. Nibaza ko rero ngaha twebwe turacabihinda ishusho canke abantu badukurikirana baracibaza ko ari bya bintu nkuko wabitanguriye ko ngo amadred ngo kunwa ngo muri bangi. No, ivyo n'ubuyiwayi bwabo, nibaza ko no mu ndirimbo birimo. Rero jewe uno munsi nafashe ndakora turi ready, narumvirije ivyumviro by'abahapere benshi nabo nahora nemera
mbona nyene baraguye swata vraiment baraguye swata muganda avuga ati mimi na Jamini kabisa ndashobora gukora turi ready. Ndababwira ko impamvu nakoze ugiye kuyumviriza iyo ndirimbo itandukanye cyane, ushobora kuca uvuga ati uwo muntu ndashaka kumumenya, ahubwo ndanabahamagariye kuja kuri YouTube bumvirize hip hop nya hip hop iyo ariyo, apana kuguma bavuga ngo hip hop y'u Burundi umengo n'umuntu umwe umengo yarariye ideni, umengo niwe byose abiziritse, ahubwo ntibamenye yuko uwo muntu we yaritahuye avuga ati reka ndabakore mwakazi. Natwe rero tuzoshinga tuvuga ngo nini na nini, kumbe we nyine turiko turamubrandinga, umengo turiko turamubrandinga. Rero no babwira ati aho ukomze kuvuga ndere mu ndirimbo birimo ntitubitaho, nta muntu n'umwe numva uvuga nibaza ko yoba yaride, naho ubwo bose nuvuga ati naka kuri ya ruhande bambira wowe na hariya turazirura bishoboye ufatiraho ukashobona ko mwese mugiye hamwe ikintu cyitwa hip hop gishobora gushika ku yindi. Nibaza ko ndi umuhapere wa mbere w'umurundi yashoboye kuririmba abahapere bose b'abarundi, kandi ntihagire n'umwe avuga ngo peti yangu waduhohoteye. Ico naco ndacishimira. Wofata ko wagombye kubadugira ko na no sishobora kubadugira ko kubera ndafise ico shoboye, sishobora kubadugira ko mu gihe atanu umwe nigeze nza kubwira ati mpa mahera yo muri studio. Nibaza ko wewe ntiwamenye kubera abo, wamenye kubera akazi. Rero nibaza ko jewe narabikoze shake ndanabivuge. Hip hop y'u Burundi tuzi yuko umengo umuntu ayizingamitse ni Bface. Nibaza ko beshi rero mu ma content menshi yagiye arakogwa bagumye barira umuhari Bface, ariko je ntandukanye nabo sinamurira umuhari, ahubwo navuze ati wewe uruwo mu buraruko na nuwo muri kumwe ingo nimufate, abari mu bumanuko bose mufate, abari mu burengero mufate, kugira umudiho wacu dushobore kuwuduza byanyabyo, tureke kuguma tubona yuko umuntu umwe ari washobora kuba yarazingamitse umudiho wacu. Kubera iki kuzana turi ready muri kino gihe biboneka ko umudiho wa hip hop waruvyuye ingunja, warumeze waruvyutse? Nibaza ko kuyizana ni cyakindi turi muri societe turumva ibintu bivugwa. Rero nibaza kuzana turi ready, navuze ati rero turiko turiyumva turagarutse nyimba tugarutse rero umwe wese ahahagaze ahavuka canke aho ashobora kubava nagaruke abambe avuga ati ubu rero umudiho wacu ntavyo gusubira inyuma, tuje guhangana nabo bose. Nibaza ko ivyo bitahuritse. Okay. Nta muntu n'umwe yoba yaraguterera iciyumviro akagufasha gutumbereza uwo mudiho, iyo ndirimbo yawe mudiho wa hip hop, akagufasha kureka kuyitumbereza muri bijya byo guterana udukokora cyane byo kudisingana? Nibaza ko jewe ndumuririmbyi ndiyumvira cyane. Nibaza ko hip hop ni philosophy, hip hop ni meditation. Ushobora kwiyumvira ati iki kintu ushobora kugicana mu nzira kugira bigende neza. Usivye ko dufise amatimu adukurikirana canke abadufasha imbere yo gukora ikintu, tubashishoza tukavuga ngo iki kintu tugikoze nta ngaruka mbi, ubona coza na feedback yi. Nibaza ko ari ico mugabo bundi ibindi byose ni ku gatwe kanje. Umutipa ari yumvira kabisa. Ndashaka kumenya none wewe umudiho wa hip hop muri kino gihe ubona gute? Ofete umudiho wa hip hop ni cyakindi nyine navuga, tuhaguruka tugakora tukerekana ko tubishoboye. Nibaza ko bobona feedback nziza, tukabona yuko twebwe tureke kwiganya, ahubwo twerekana icyo dushoboye muri industry, kugira ko babandi bose bahora bavuga ngo abarapere ntabahari nuku babone ko duhari, dukora n'inguvu umwe wese, ahubwo dufate umuntu yabitahuye tumubaza ati wewe wabyagenze gute kugira ibi bintu bitahure, twereke inzira wabicishijemo. Nibaza ko byogenda neza gusoma.
tugeze mu kwezi kw'indwi niho kino kiganiro turiko turagikorera haheze amezi 6 kuvuga ica kabiri c'umwaka wa 2024 yego wabo ubona hip hop yitwaye gute muri uno mwaka nibaza ko si ibintu by'ikirenga cyane usibye ko hari umuntu umwe novuga yakojeje agati mu ntozi izo ntozi ziza kugafata zose kugira zigira iki zivyura umugara ziro aho zijya amenyo nibaza ko nta si ibintu bya cyane twovuga ngo birashemeye mugabo uko biri kose tubishima uko biri si nko mu myaka iheze uko umwaka utaha niko bigenda biduga nibaza ko bizoteba bikaja ku nivo nziza ni na Kaydan ugiye kubiraba ku rubuga rwa YouTube hari haheze amezi agera kuri 7 ukoze iyo ndirimbo haguruka imbere yuko duhereza iyi turi ready dufata ko uri wa muririmbyi ibikorwa byawe biha umwanya kanaka kugira ngo banze bishike mu bantu canke niyihe mvo ituma hacamwe umwanya wose utarazana ikindi gikorwa ya ofete twebwe abaririmbyi tucirondeza nibaza ko biba bigoye cyane yuko ushobora gukora igikorwa umwanya wose ku mezi 2-3 kubera bisaba kwitonda kandi bisaba gutanga message abantu baza kuvuga ngo yitondeye nibaza ugiye kumviriza indirimbo zanje uraza kumva ko ari nk'indirimbo zitandukanye cyane ugiye kumva message irimo rero kubera ko jewe nihaye decision yuko shobora gukora indirimbo nyinshi ziba shobora kuzikorana n'amasanamu nibaza ko murazi biragoye niyo mpamvu ufata umwanya muremure wo kwitegura kugira nze gutanga ikintu inguvu nashoboye kudepansa nze kuvuga ati izi nguvu ntizapfuye ubusa n'abantu baza kuvyumviriza bavuga ati ni message inoboye neza ya bari ibintu vyumvikana cyane ariko kandi hip hop bivugwa ko ari umudiho utangirwamwo ubutumwa bwinshi ariko mu mwanya muto ubona yari ikwiye gufatwa gute mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyane cyane muri kino gihe biboneka ko ibikorwa by'abarundi biko birakurikiranwa cyane gusumba iby'abanyamahanga okay nibaza ko ari gutanga agaciro bakayiha agaciro bakamenya ko ari umuziki nk'iyindi bakamenya yuko niba dushiramo imitahe bakamenya yuko badashobora guhomba nibaza ko ari cyo kintu ca mbere gishobora kuduha ikizere nkuko abandi tubona basohoka n'abahapere bamaze kubashigikira byose birashoboka nta muziki n'umwe umuziki n'umuziki kubera ko nibaza ko natwebwe tugira kuri note nta muziki nibaza ko uzurabe nabo baririmba ayandi mastile nibaza ko kesh iyo bagiye mu biteramo badugira kuri style yacu ya hip hop why none badashobora kunatwe kudusupportinga kugira twiyerekane banyaba abahapere kujya basupportinga bo mu yindi midiho natwe badusupportinge nkuko bikwiye mbega uko kudugira ku kantu kari mu mudiho wa hip hop bisigura iki rero ku bwawe nibaza ko bisigura yuko banayemera banayikunda usibye ko bavyirengagiza ariko kandi n'umudiho ushobora kugufasha kuja muri mood neza ko hajya nta muraperi yigirisha oya no biba biri muri wewe oya ntushobora kwigirisha ivyo kwigirisha bibereye abaperi ya okay reka twibandanirize na kino kiganiro turashaka uducire ku mayange uduhonje ducishirize ko gatoya indirimbo yawe turi ready abatari bayizi bayumvira hanyuma bashibuke n'ingogana kuri YouTube babagende kuyumviriza mu buryo bwanyabwo bwisanzuye kandi burimo no mudiho wakoranywe iyo ndirimbo twende basi turi ready ya turi ready no guhangana n'ababana turi ready no kuganira n'aba batugwanya turi ready no guhangana n'aba batugwana hip hop iragarutse natwe turahagaze turindira igitera igise tuyibyaze y'amahasa ushaka uyamanike ushotse binahunge ya of course nibaza ko ibisigaye bashobora kuza kubyumviriza neza sino bivuga byose bo hava babyumvira kuri micro bataraza kuri YouTube nibaza ko boja kuri YouTube bayita turi ready by Kaydan
hip hop iragarutse natwe turahagaze turindiriye iterigise tuyibyaze yamahasa shaka muyamanike rishobotse munahunge uwavuze nabi yinyegetse ku rusenge eza nta Yusufu Nyange tuzanye umuvuduko duhagaze tamungenge ye guhangana gupambana mwari muzi turajyane ngo tuhagaze neza nka Yusufu Nyange ya uwo n'umukinyi wa football yego sintasanzwe n'umuziki kwiki kumushiramwo avuze iki nibaza ko turiko turaraba mu bantu bateye imbere no munsi bariko barakurikirana Yusufu Nyange ari mu bajwe baba professionnel novuga niwe wa mbere mu Burundi ubu ari kuri level isumbiye abandi nibaza ko rero arahagaze neza nato duhagaze neza nka Yusufu Nyange ya reka dukomereze aha simbizi zana ryakoroshi hageze gushona tubashona iminwa bareke kutwinjirira Fabilov muze wa heshima hagarara muri kibadaci mu burengero ndazura habona Bifes na Eripo mu buraru bukogumya akazwira shona we ntabyo gufina mu buraru ndazura habona na ugucika watumumuvuna filozofi reka kwigirisha gabanya amapica bwira bo babosi bazane ayo mafeza rekura ibyo bibada hagarara gisoda tubafate mpiri 90 koroka kimesha nanje nikinakinya mukombozi wewe udusumbye uburinzi rekura baraba tubabambe ku misaraba rekura baraba tubabambe ku misaraba udusumbye uburinzi uburinzi uvuze ni ure jama ure adusumbye uburinzi kwe nibaza rero yuko kuririmba ibintu bikomeye abandi babatinya nibaza ko rero turiko turavyumviriza neza tumugereranye nande sinema Yesu narayibagiye ndake okay nibaza ko ni pirate uriya umwe yariko rabaraba nini yavuze hari akajama kaciye kavuga ngo turekurire baraba nibaza ko rero nawe abo bose batwinjirira we navuga ati bamba tuce tubamba ya turire dino kugwanira style yacu style ya hip hop of course yeah turire dino kugwanira style yacu mudufata nk'amapandi twese nk'umengo twahinze amabangi acabuye uwayi mwabikuye hehe ninde yabibabwiwe tuje gufata imami tugwanira ubwami tubate muri yomi ngo mushaka kugira abakacani mumenye yuko turi ubuca mugashaka kugira abatica mugashaka kudufata nk'abaca kandi natwe turabakaca kuri hip hop numuko canda rapandarapo katazo guca bipinze umvirizi zivina uzumva ukuntu atari ukwishinga ibirabo hayizanje ni hip hop niyifitiye akamarosha kandababera karorero kuko ndabana mwarenze yaniro nje kubasubiza icubahiro ndabagarukane mu bigabiro nuko bimeze ariko guhangana nabande neza na neza abo bose bapinga yuko style ya hip hop atari baba barundi b'abanyamahanga bose mu banyamahanga bo tuvuga ati mwebwe mupinga umuziki w'u Burundi muri bande rero turiteguye guhangana nabo kubera ko nibaza ko baza ngaha bakigira ibyo bashaka bakaca bigira abandanyaye nibaza ko rero natwe dushobora guhagarara bw'umwe kugira iki tugwanire umuziki wacu muri rusange imeme style yacu abahapere turiteguye ntawe uducika tuzotuma tuvuna kubera iki kwikokora kivukimara kugira ngo bikunde uri ndirimbo yizarane amasana mu gihe tuzi hari abaraperi bamaze kugira aho bageze mugabo bakizana ama indirimbo z'ama audio gusa nibaza ko ibyo biri mu nshingano zanje ubundi bwo mpamagarira n'abandi ntuzuhabire gusohora indirimbo vuba ahubwo uriyumvira iyo ndirimbo eske ishobora kumarira iki nibaza ko ari cyo kintu ca mbere gishobora gufasha nk'umuririmbyi akiri muto canke
akirondeza atarafatisha neza birashobora kumufasha kubera ko umuntu arakumva kandi akakubona bigatuma gutahura neza naho ushobora kuronka show akavuga ati ngiye kuraba umuntu inzi neza araho bishobora gufasha ku muntu mbere yo gushikana ku muziki w'Uburundi nico kintu cyambere none wumva bo promotinga uno munsi turiko tubona ama TV menshi ari karazi none gute ntibavuza audio bavuza video none wumva byoca bigenda gute nubwo waba ari indi biryoshe gute ata amasanamu bica bigenda nawe tumukoresha dokomo ya abaraperi wifuza ko bwawe ko umudiho wa hip hop wo ufata gute nibaza utumbereza gute okay nibaza ko icambere no gushigikirana tugashigikirana tukareka gufata ngo jewe ngo nije king mu gihe style yacu itarafatisha neza n'uvuga ngo ni king acidoga nubundi hari gihaca nabivamwe akagira mu zindi style ukunuku bigatuma babandi bari nyuma aribo bari bazi yuko agomba abahagararire baca bacika intege nibaza ko boshigikirana wenyimba wararose akanyuru camwe kugira bigende neza bwira na mugenza wati canga kugira bigende neza ya okay ariko kandi nubwo iciyumviro ndacumva kandi isigura itahuritse nashaka kumenya bawutware gute uwo mudiho wa hip hop kugira ngo natwe dushike kuri ryaterambere neza okay turota rega ingoma ya 2024 hip hop ntiyari kwiye gusigara inyuma kugira ngo hip hop nayo ize zigende muri 2040 yarashitse kuri ari umudiho wifashe muri 2040 ariko abantu n'umudiho uteye imbere muri 2060 of course nibaza ko rero abahaperi icambere nivyo nico kuririmba ibintu bishobora gufasha igihugu n'iryo terambere ryacu kugira iki nyimba hari event kanaka wa muziki wa hip hop nibavuze indirimbo yawe ushobore gufasha kugira bumve yuko ya hip hop yaba muri gouvernement yaba muri societe hose bagende bumva yuko uwo muziki uhari kandi bawunezererwe bivanye n'amajambo y'akanovera rimwe urakoze cyane nyuma ya turibezi turaro nk'ini ndirimbo ryari yo mu gihuhe mbega ni K-Don ashobora no guhindura umudiho abishaze nibaza ko guhindura umudiho biratandukanye shobora guhindura melody ariko simpindura umudiho style kaguma ari yayindi ariko nkashobora kurimba kizomba nkashobora kurimba afrobeat amapiano muga nkoresheje ya style ya hip hop byose birashoboka nibaza ko ibikorwa biriho mugabo no kuvyitegurira kugira bigende neza yes ijambo wumva utova ngaho utavuza muri kino kiganiro mu gusozera nibaza ko icambere ni ya support nyene nguma saba amaradiyo ama TV online nkuko mwebwe mubikora kandi mukabikora atanzigirimwo mukabikorera muvuga ati je ndi compromotinga umuziki ndi compromotinga impano n'abandi babonereho babikore kugira twisange mw'iryo terambere tuguma turirimba tuguma turota kugira tuze twese tugende nk'aba banyisirayeli bajabutse ikiyaga gitukura yes abashaka kugufollowinga bagusange ku mbuga zitwa gute he okay nibaza ko Instagram ni K-Dodo Rap Machine YouTube ni K-Dodo Rap Machine Facebook ni K-Dodo Rap Machine meme na TikTok ni K-Dodo Rap Machine okay mu gusozera rero ubundi twibaza ko ayo mazina atariyo abavyeyi bari barakwise K-Don K-Don what's the meaning okay nibaza ko K-Don ni urufunguruzo rw'ingabire iry'abavyeyi nabo banyise nibaza ko si ngombwa kubwira ndarivuga oya nibaza ko ushobora kugenda kuri izo mbuga bashaka gusanga biography yanje ugahita ukabibona byose reka ngushimire cyane Mr. K-Don ndakwifuza kubandanya intera imbere nk'umuzinga muri Burundian industry urakoze cyane nanjye ndagushimiye wewe washoye kumuha umwanya kuri TV umutarambirwa TV nibaza yuko twibaniye neza merci sana wawo ndi ngo nk'iginya no mu mbatsi ngo no gufashanya ariko hajya iginyo rifashwe iki
mu kurya umwumbati ufasha kuri hekenye ifashwe iki yunguki kubera ari bari ko rirakorana ko naya reka gushimira cyane ubona ugira ibihe byiza ndetse utera imbere muri career yawe y'umuziki tuze tukubone nawe uri kwisonga uri mu bavuga rikijana muri uwo muzeho na cyane ko mwete nishaka tubona ubifise asigaye mugerera abakunzi ba umutarambirwa TV kugusupportinga bose n'abakunzi bawe ndetse baze batusupportinge ku mutarambirwa TV maze twese hamwe dutera imbere tuze tushike muri vya 2040 twaramaze kugera mu buryo bwo kwifata ndetse dutera imbere gose mu buryo muri 2060. Stay tuned on Mutarambirwa TV byinshi kandi byiza biri imbere make sure ko wagize subscribe kugira ngo ntazogira ikintu gicika njyaho yagize Mutarambirwa va Meka the MC ndabakunda cyane nagahindukira